iyo uriko urakora amakuru uribaza bariko barakuraba wifuza ko bagira image yihe yawe ubasigira iki nka image nk'ubutumwa basigira wifuza ko bagira image yihe kuri wo. Bakuzi ba Bujahit vy'amahoro Imana bari nyine avane namwe mwese mukunda ibiganiro byacu ndazi ko muri benshi cyane ku isi mudukurikirana. Bujahit niyo televiziyo yonyene online ishobora gushikiriza amakuru menshi ashoka. Uno munsi turi muri evenement idasanzwe RFM radio iririmba. Birashoboka yuko uri hanze makungu hanze sinzi kabuta yizi no radio ariko wewe ikurikirana abarundi benshi turayizi cyane kuko ni radio yumvirizwa n'abantu benshi cyane mu gisagara cya Bujumbura. Uno munsi rero yatanze agashimwe ku muririmbyi w'umwaka ariwe Fabilove mwabibonye, ariko turi kumwe nawe ngaha umurongozi nubaha cyane, ariko kandi si n'umurongozi gusa wa radio RFM, afise uruhara rudasanzwe mu muziki w'u Burundi kuva kera muri radio Isanganiro excellent mubona ku cyubahiro cyanyu. Ndabaramukize mutaha. Ndabaramukije sawa namahoro kabisa. Excellent. Je indoto yanje ya mbere nariko ndifuza nani nibaje yuko hazogira ahantu ndakubaza nkuko none birashitse. Indoto yawe irashitse kandi nanje biranezereje cyane ko duhura n'umumenyeshamakuru akaba ariko arakora cyane akazi akunda. Ujye ukora akazi ukunda ugakora neza cyane. Excellent mubona tuje muri artiste de l'année ya RFM. Ino project yatanguye ryari? Chaka tubwire idea yi project ninde yayizanye? Icyumviro kiva kuri radio ubwayo RFM. Icyumviro cyaje muri Menyamedia, tusinze dufise ishyirahamwe ryitwa Menyamedia yimaze imyaka bwitaho la culture imico y'abarundi kugira ngo iteze imbere iterambere, kuvuga gushira imbere ubutunzi bw'igihugu, la culture mu guteza imbere igihugu. Rero kuva Menyamedia ikora yagumye ikora n'abartiste na cyane abaririmbyi, niho mu nyuma twabona yuko hariho ikibazo cy'umuririmbyi w'umurundi atavuzwa ku maradiyo mu Burundi, cy'umuziki w'u Burundi utavuzwa ku maradiyo. Niho twaje tugira umugambi w'iradiyo RFM biravutse. RFM ikora rero akazi ko guha umwanya abaririmbyi n'umuziki by'u Burundi. Murabizi uno munsi kuri RFM asa 180 urumva umuziki w'u Burundi cyane ku rugero runini cyane. Urumva rero muntu mbere yo gufasha rero la promotion itera imbere cyane, twahaye ijambo abatwumviriza kugira ngo nabo bagira ijambo. Niho twaje dutanguza l'artiste de l'année kuri RFM 2017. Hacaba wa mbere Sadbi, hama umwaka ukurikira 2018 hacaba Bface. Uno munsi rero kwari kubaho bushimwe abo bantu babiri Sadbi na Bface, no guca tumenya wabaye l'artiste de l'année w'umwaka 2019. Umuntu ashobora kubyibaza ati kugira mutore artiste de l'année muri ivyo umwaka ku radio muba mwisunziki mwabivuze hagiye, ariko kuba atabiribonye kuri Bujahit nkuko nameje kubivuga. Duha ijambo abayumviriza RFM duhereye aba Facebook yacu baratora kuri Facebook, tugaha ijambo abatelefona kuri telefone bagatelefona, mugabo akabaho na komite y'abajournaliste jury igizwe n'abamenyeshamakuru bo kuri RFM nani maradiyo akorera no mu gisagara cya Bujumbura. Harimo Radio Culture, hariho Edison kuri Radio Culture, hariho Ami Pro wo kuri Buja FM, Buja ni Buja FM. Rero n'abakora kuri RFM bagaca baraba aba artiste ukuntu bambara, barabiha amanota, ukuntu bigenza muri studio bariko baratanga ibiganiro, barabiha amanota, bakaraba n'ukuntu bakoresha ama réseaux sociaux yabo kubera biri mu bituma artiste atera imbere. Rero bagaca bafata n'amanota y'aba auditeur batelefona no kuri Facebook ku ma réseaux sociaux. Nuko bigenda rero amajwi bateranije aya ubaye wa mbere aranse menshi ni wabaye wa mbere. Nice kabisa. Urumva ko ari ibintu bimeze neza cyane. Excellent mubona. Turabona yuko ibintu ari bimeze neza. Twabonye yuko Bface mwamuha agashimwe n'umuriyoni, trophée hamwe n'umuriyoni satbuko nyene, ariko umuririmbyi w'umwaka nta gashimwe twabonye. Urumva nta mafaranga cyangwa trophée twabonye mu muha. Kumure bizoza mu mwaka uza canke bimeze gute? Ni kubera yaba Bface yaba Sadbi tubahaye agashimwe inyuma, bisigura yuko umartiste tubanza kumumenya akamenyekana, tukajya tumuherekeza, tukala accompagner l'artiste, tukamubwira promotion,
tukamutegura tugakorana by'ukuri mu nyuma nicyo bita passation de témoin no kuvuga mu nyuma nawe imbere yuko aho ikibanza uwundi niyo cyo tumushikiraza agashimwe tukamushimira aba rero bifest twamuhaye agashimwe turamuha trophée turamuha n'umuriyoni w'amarundi kugira ngo asigire ikibanza ujya wundi atawuno munsi ego byiza cyane inyungu kumbure uyu mwaka aronka kujya kumenyekana cyane mu mwaka uzahara kandi mwamuteguriye nawe nyene kugira ngo zo passer le thème kukurikira ngaho cyo tumuha agashimwe trophée na enveloppe yiwe azoyironga. Okay, Fabilov ntangorane akashimwe kiwe karahari. Reka ndagushimire cyane Mutama ariko sinogena ntakubaje tubazo tubiri kumbure turi hanzi gato ya evenement. Kumbure RFM hagige ufise abakozi bangaye gushika no mwanya. RFM ifise abakozi 9 ariko dufise n'abastagiaire 5 kuko turafise ama université dukorana abigisha bya communication barusaba ko dufasha abahejeje kugira ngo tubamenyereze twama dufise abastagiaire baza ngaha kuvuga tufise umugwi utari muto uri ushika hafi abantu 14. Excellent nimubona twakuze tukumva ku radio Isanganiro mbega byo kumenyesha makuru acu bihagarika kubera urongo yandi maradio shanke ubimeze gutega Mutama. Sinabihagaritse nikimenya nuko ndi muri RFM kuherekeza abandi ba toyi wanje ko ntabiganiro rutanga baratanga ibiganiro nabaherekeza nkabigisha umwuga nkabafasha nka realiza mugabo misi zo nyumva. Okay, ariko bisa nk'uwabihagaritse gato ariko mu misi mikizo nyumva nagarutse nivyo urabanza gutegura ikibanza ugategura abandi mukorana kugira ngo ubafashe ariko kandi kubera ubuzi nayisanzwe nkora mu nyuma byarafatira shashe kubikora ariko nakubiye yuko mu misi tuzoba turi kumwe neza cyane. Reka je ngarukire ngaha ndazi ko excellent mubona mbe akantu bibaza yuko abantu bakwibukira ko cyane abagiye hanze kera abantu batandukanye baze ko bakumenye ko cyane naka slogan ka sinzi uri mu biganiro byawe wakunda kuvuga akajambo kagaruka cyane mu biganiro byawe naka basi ndavyibuka ndazi yuko excellent ibiganiro byanje byose natanguza excellent ateje nabivuze mugabo ari undi muntu na registre yakiramo ariko sinzi ko aragasloga banzi nibo babizi cyo banyibukirako. Okay, reka Jenso ze kiyago canje ndagusabe kucyubahiro cyawe nkunda guhaye micro shaka umbaze tubazo dutatu wiyumvira yuko tuze mu mutwe ingogana n'ingoga. Menyeshamakuru Bujahit TV mufisi novuga indoti mwifuza ko uri ko arayibona amenye iki asigarana iki mu mutwe wiwe. Bujahit TV kenshi tukora ibiganiro byacu kugira twereke isi yose n'abantu batandukanye cyane abajene yuko bari ko batera imbere canke bari ko ibikorwa bari ko bakora bategerezwa gushigikirwa yuko bikenewe gushigikirwa ko tukora ibiganiro cyane byerekeye jeunesse. Eka Bujahit wanashimira akora n'ibiganiro byo gufasha abantu bafite ingorane zitandukanye kugira baronke ubufasha biciye kuri televiziyo yacu. Iyo uriko urakora amakuru uribaza bariko barakuraba wifuza kubagira image yihe yawe ubasigira iki nka image nk'ubutumwa basigira wifuza ko bagira image yihe kuri wewe. Kuri je nifuza yuko abariko baraba Isaac class kuri Bujahit nifuza yuko kwanza icyambere bifuza kumera nkanje kuko jewe nanje aho ngeze no munsi nuko narabiye ku bandi narabiye kuri mwebwe uravyibuka excellent nami nze mise zo gusaba impanuro nifuza yuko abantu baraba jewe bakiga jewe hama bakagira ico bungutse kuri jewe bivanye n'ibiganiro ndabashikiriza. Ikibazo cya nyuma Isaac wavuze yuko wahora ukunda kunyumviriza ni numva nejereje nuko fise mutoyi wanje yanyumviriza ikintu wanyigiye ko uno musi kurashira mu ngiro niki ikintu nakwigiye ko na cyane excellent nimubona ndiko nduviza ibiganiro byawe kenshi nagira nari mfise urumva igishika cyo kuvuga ati nanje gari nzomera nka excellent ariko na cyane nifuza yuko no créer emploi kugira mpakaza abandi ba jeune kugira numve yuko abandi ba jeune bari ko baratera imbere biciye kuri jewe na cyane nivyo nawe wamukora ndabye nabagize RFM n'aba jeune gusa nanje uri mu bantu bampanura cyane ati aza ntucike intege uzoshika aho ushaka bivanye n'indoto na ndafise.
urakoze cyane nariko mazwa no kumenyesha makuru adasanzwe akuze cyane mu mwuka wo kumenyesha makuru excellent ndabashimire cyane nje ndagushimira Isaac nitwa Isaac Classic gira subscribe like na share CK wakoze cyane ibiganiro byacu birabandanya ukuri kwamye twari muri artiste de l'année muri RFM radio fréquence menya iradirimba radio nziza cyane tukurikirana tuyibenshi cyane ushaka muziki wose usanga muri RFM ndabashimiye cyane rero mwese mukunda ibiganiro byacu mbe birakunda yuko abantu bari hanze bumviriza RFM ego barayushaka kumviriza turafise site web baratumviriza ko no kuri application zo kutumviriza ko neza cyane murakoze cyane tuzosubire mu bindi biganiro bye